Uriragwa umugongo ugatemba ariko isi Mariya tuzuza kaji tubarira kamashamba gashuha ariko isi Mariya wetkura tuduziji ubumwe haranira ubumwe bavandimwe barakoze kunda ubumwe haranira ubumwe bavandimwe. Kandi bashaka n'umuhizi twarahuriye muri studio kwa Nova muri kwa Africa Nova yaraje ndadaye yaraza muri studio yaraje muri studio hariho umubikira yaririmba indirimbo y'umugambi Rime du parti yaritavye Imana umubikira sinzi ko akiriho no kuti no umuntu yorinda gutohoza yaba mu bintu byo mu kabezi gutyo amare twahuriraho nawe yakaza muri studio iriya jera n'umuntu yayivye ndi n'umuntu yayihaye kandi uwo muntu nzava ndamwitwarira kuko yamaze kubona abantu benshi bumva umuntu yayanditse ko sinzi wari we yitwa mugabo rese ndamuze no kumenya n'ukuri bijya nta nubwo ari original wumva yafashe indirimbo ya Jari Kopia wumva sinzi leta ariko kandi bamwitwarira n'ukuri kuko urumva yarayitwaye yarayitirira kandi aterekeye rwanje indirimbo rwanje nije nayanditse mu bihe bigoye icyo gihe nakora muri Brasserie Brarudi ama mu nyuma tukaba mu kazi kariko karagomba kugabanuka kabisa. Ikibazo noce mbaza ni iki bivanye n'ikibazo ciza yambwiye ati jewe indirimbo yanje yaratwowe n'umuririmbyi bita Big Fizzo arayiririmbagira remix atana kimwe nzi nuno munsi nta na kimwe ndamenya nuno munsi ntarandondera. Ikibazo yuko ibintu byanyu byo babirinzwe kumbore ntiyadukize uwundi umuririmbyi nkuko nawe bavuze ati indirimbo yanje yaraposizwe ku rundi rubuga atacu ndabiziko hoba hariho urwego muriko murategura kumbore ruzokingira ivyanyu kubera ko uno munsi hari abaririmbyi ariko baraza ari bashasha nkuko Kiza yavuze ati indirimbo yanje Big Fizzo yarayanditse arayishira ku rubuga rwiwe atana kimwe nzi hoba hariho urwego ruko rubiga ivyo bintu kumbure izo ndirimbo zanyu za kera nizize zisubirwemo uno munsi zishigwe ku rubuga ataco mubiziko. Yes, wakunzi wa Star TV, amahoro y'Imana abane namwe mwese aho muherereye. My name is Starboy the Ship, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Love in Town ubeshi, umukozi wo munzu, Mr. Igicaniro. So, iki ni ikiganiro Igicaniro. Ni ikiganiro nashimye kwita Igicaniro. Ni ikiganiro novuga ko aheruka twakoze n'umutama bita Kiza Sylvestre, numwe mu batama novuga yuko bakoze byinshi ndetse imiziki yabo baririmbye kuva kera gushika kuri no munsi turirimba cyane. Kino kiganiro Igicaniro nakizanye ko kubera ko hari indirimbo nyinshi turirimba ugasanga abantu baziririmbye ntitubazi, ugasanga hari abantu baba 2000 aba 2005 aba 2010 ugasanga abantu indirimbo barazizi ariko ntibazi aba batama novuga yuko baboneye izuba abaririmbyi bariko bararirimba no munsi cyangwa nouvelle generation. Wanashima tuvuge na Bakidumu na ba Big Farias ni bamwe mu batama novuga yuko bakoze amateka, ni bamwe mu batama novuga yuko bazanye uno muziki hano mu Burundi urashinga imizi hamadeni abandi baravuga ati reka nakwe dukore kubera ko hari abandi bakoze. Rero kino kiganiro Igicaniro wanashima uno mupapa mubona hano hari mu bantu bamfashije gutora rino zina Igicaniro. No mupapa mwiza cyane, imbere ko tumwakira atuvugiriza kumva yaranaririmba akapera gatonya k'indirimbo yiwe hamadeni akivuza gusa. Hari benshi baza kumenya ati uno mutama twari tumuzi cyangwa uno mutama ntitwari tumuzi. Hama after that abatamuzi nabo baraza kumumenya. Reka tumwakire, araza kuvuza indirimbo imwe mu ndirimbo novuga ko zakunzwe gushika none munsi zigikunzwe cyane gusumba. Twagiye uriragwa umugongo ugatemba ariko isi Mariya tuzuza kaji tubarira kamashamba gashuha ariko isi Mariya wetkura tuduziji ubumwe haranira ubumwe bavandimwe barakoze kunda ubumwe haranira ubumwe bavandimwe.
murakoze cyane kabisa. Tukiri ngaho onye imbere yuko wipresenta igitari gishire ngaho komeza bwana nikikuremera nikikuremera imbere yuko wipresenta numva shaka kumenya kubera iki iyo ndirimbo kera yakundwa kuvuzwa mu gihe habaye intambara havugijwe amasasu ahantu kanaka ku bantu bakurikirana iradio y'u Burundi canke bakurikirana televiziyo y'u Burundi RTNB nibaza ko babibona ugasanga hagiye kuvuzwa amasoro amasasu indirimbo gaco bayishiramo muri makereka ntangure nivugo ndiwe kugira mumenye je nitwa Celestin Yandemye bakaba ntazira condo muririmbi wa kera cyane n'umwanditsi nanditse indirimbo nyinshi kuva muri 1991 muri 1991 1991 yego niho natangura kwandika ama rero niho nagize rero ukurikirana indirimbo 11 harimo indirimbo yakunda ubumwe niho rero iyo ndirimbo yakunze kuko yaje mu gihe utubazo dukenya mu gihugu urumva rero mugabo yari indirimbo yari ije ifise umugambi wo guhumuriza wo kunywanisha abantu guhumuriza guhamagara bene Burundi kugira bakundane babumwe babane urumva ndashiramo akantu kandeka tubane burya abantu bobana hako kujyana bobana rero nico gituma keje ngira ngo wumva nkuko bambaje ico kibazo bayishiramwo kuko bahamagara abantu tigerageza mu bane na bene wanyu umva nibere ryari ryayaze ariko urabona ibintu byaraheze siko bikiri ariko indirimbo igumana akanovera kayo akanovera kayo kuko ntikatakaye kagumye kariho kuko ubumwe bwamaburiho ubumwe bw'amatuvuga ari mu bibazo ari no mu rukundo turakeneye ubumwe ko abantu babana bumvikana nuko bimeze ibintu aho naho bayivuza kwari kugira ngo barabe ko abantu bo kumvikana uza tukagira uza bagashira imitima hamwe kugira ngo niho babandanye bariko barajyana bashihana n'ivyari byiza rero yabishiramo ngira ngo ntitwaba twavuganye yabishiramo ngira yibaza ati reka ndabe yuko abantu bo bashira hamwe bamabane neza ni kabisa imbere yuko tuza kugaruka kuri kariyeri ya mutama wacu nabonye urubuga guto kwanza ni Gerard yego narabonye urubuga ruriko iyo ndirimbo kunda ubumwe niho nagiye no kuyumviririza kumbure bwira nshore ni gutahura lyrics za ikibazo nza kubaza ni iki kera ugerageje kuraba kera ukagereranya none munsi abantu ba kera barakunda igihugu cyane ariko nkacishaka kwibaza guca kubera ko abantu ba kera bakunda igihugu cyane bitandukanye none munsi habaye ikibazo giki kumbura abantu buno munsi ntibakunde igihugu nkuko abakera bahoze bakunda igihugu ico ni kibazo kigoye kwishura mugabo ico no vuga ko nuko sabakera bakunda igihugu nabo baragikunda mugabo ibihe byarahindutse ubu unye abantu biruka muri twinshi basanga baza ndakunda igihugu abo baragikunda haje kuko utagikunda uhava uvuga nabo cyangwa ukagikorera nabi mugandaze ko abantu benshi bariko bara amakere nayo kuvuga ngo barakunda igihugu yego cyarakunda ko twatukiri bake ibyo twakora byaca yiboneka buno nyene ariko ubu ni benshi abantu turi benshi twaragwiriye rero ibyo abantu bakora hari udashobora kurikwirana byose mugabo hanini abarundi barakunda igihugu cyabo bose cyane harabiruka n'ubuzima kuko urabona buragoye hariho n'abandi usanga nyene bari mu byabo nyene ariko hakuru novuga ko abarundi barakunda igihugu cyabo bwose cyane yego nakijyege natwe twebwe baragerageza ibyo dushoboye kandi twarakunda igihugu n'ubu turacagikunda bwose cyane kuko cyaratubyaye reka n'abantu muvyeyi wiwe kabisa mbere ko tuza kugaruka ku bindi bibazo kumbure hari abantu benshi bashaka kumenya izina Gerard Condo watanguye umuziki ryari waje kumenyekana mu bantu gute byagenze gute muri rusange kubera ko ibyo ngivyo biratuma babantu canke za nouvelle generation bariko barakora no munsi bavuga ati kumbure abakera abashinze icumu ry'umuziki hano mu gihugu cy'u Burundi barakoze guca natwe twokora guca kumbure gira tuze tugere hehe aho bageze nabo canke tuze dukore indirimbo zabaye zibihe byose nkuko bo bazikoze yego bo hanini ico no baza gukosora je nitwa Condo Celestin
Condo Celestin sinitwa Gerard iriya Gerard n'umuntu yayivye ndi n'umuntu yayihaye kandi uwo muntu nzava ndamwitwarira kuko maze kubona abantu benshi bumva umuntu yayanditse ko sinzi wari we yitwa Gerard mugabo rero sindamuzi no kumenya n'ukuri ijya nta nubwo ari original wumva yafashe indirimbo ya Jare Kopia wumva sinzi leta ariko kandi bamwitwarira n'ukuri kuko urumva yarayitwaye yarayitirira kandi aterekeye rwanje indirimbo rwanje nije nayanditse mu bihe bigoye ico gihe nakora muri Brasserie Brarudi ama mu nyuma tukaba mu kazi kariko karagomba kugabanuka mu nyuma tukaba tubana n'umuntu yitwa Claude yari umuntu afise yabyawe sewe yari umugirigi mama wiwe akaba murundi kazi yari umugirigi bisigura ko yari umumeti akaba nawe yakundana n'umuntu gabo yitwa Jagen Morgan mwe ntimwigeze mumumenye aba mu kumusaga hama rero umuntu rero niwe yatangiye kunyigisha gitari niba yanyigishije gitari uwo muntu Claude wigishije rero n'abakorona ari Burundi umva ko yari afise mama we Burundi hama rero uwo Claude rero niwe twabana mu nyuma ntangwa kuza ndandika buke weco gihe nibuka ko nari nishomereye ntari mu kazi nari mfise umwanya kuye kwandika ndandika indirimbo ndayiheza ndasubira niya kabiri janja kurondera ubweno ronka uburyo bwo kujana muri studio rero ndakenera ronka uburyo yajana muri studio barahinyanyura twakoranye n'abantu benshi bakera cyane indirimbo ndiko ndayiririmba twayikoreye kuri studio kwa Africa Nova Africa Nova ndamubona bari hanze uriye mu papa yarafashije umuziki cyane gose kubera ko namamu numva abantu nka mwebwe b'intararibonye mumuvuga cyane n'umuntu bakwiye guha gashime koko yarakoze ibintu byinshi by'amateka kuko ico gihe yazana studio uru ntazari zihari ico gihe rero abaririmbyi bose n'abava mu Rwanda baraza bahurira kujya kabiri mu bwiza hariho babitwa Bantahunankwa Evode bari muri ari hanze muri Hollande niko numvise hariho bajya ba Cedric Bangiwe twari kumwe fe member abantu barindi benshi cyane hariho n'umuhungu yitwa Masysteme ndamwibuka cyane kuko yaramfashije mu bintu bimwe hagiye indirimbo ntushobora kuririmba wenyine ngo ushore kuya abantu baza baragira ati biragutegera ugafashanya n'umuntu yego icyumviro hanini nije nacanditse kuririmba na gitanije nabigize nyuma yuko ndonka akazi ko muri administration bikagora kugira ndonka umanya kuza ndabikwekera by'umuziki mugabo ndacari we ndashaka kubona umuziki kuko n'uburazi ko njejwe ibintu byinshi by'umuziki iyo ndirimbo rero nico gihe rero nagize album y'indirimbo zire nka 10 na zingahe yajanye kuri televiziyo ico gihe sinzi ko nabivuga muri kano kanya ko ndeka nkabivuga nta kibazo nta kibazo narayijanye iyo album ndayijanye kuri televiziyo hari igihe perezida wacu yitaba Imana imbere yaho rero perezida Nkurunziza ndadaye ama rero ndayijana kuri televiziyo ndayijanyeyo ama mu nyuma hariho umuzungu yari bafise emission yagira ku mugoroba twari dufite na rendez-vous bashaka mu nyuma nzasangaho hari umujournaliste yitwa Giti ubakora muri PAM niwe rero yanyakiriye uwo munsi mu nyuma naragenda asaba mbega ndashobora kwinjira ntuze mugana ninjiye imbere hama mu nyuma ndaza ngiye kwishuza ndavuga mbega ndashobora kuronka yantuzeye ya emission twagira ndabe ko noyironka bashobora kuyimpa donc icuka cari kiri mugati ico gihe na emission nibayipoze bwa barayicishije twarayikoze yarayikoze n'umuzungu yagira emission ico gihe emission ndibagiye ubweneye ni yitwa mu gifaransa hama rero mu nyuma ndayikora ndahejeje yayikorana n'uyitwa ndakora yitwa Giti n'umujournaliste muri Pamela Byaguti mu nyuma rero ndagenda ngiye kwitora mbare ati no musi nibikunda uzogaruka hanyuma mu nyuma rero niho nagiye kwironka emission muganje nta uri gituma ndabya musi sinayironse kubera hari ibintu ngira ngo bikameze neza nuko byagenze mu nyuma rero urumva indirimbo zatinze zibandanya zivuzwa kandi bashaka n'umuhizi twarahuriye muri studio kwa Nova muri kwa Africa Nova yaraje ndadaye
yaraza muri studio ariko yaraje muri studio hariho umubikira yaririmba indirimbo y'umugambi Rime du parti yaritavye Imana umubikira sinzi ko akiriho no kuri no umuntu yorinda gutohoza ngara mu bintu byo mu kabezi gutyo amare twahuriraho nawe yakaza muri studio yaraza yego kaza iyo kuraba ubwene biriko birabanda bigenda cyo tukamubona mbwa ntitwe tuzi ko azo umukuru w'igihugu urumva aho ni hari bwa umukuru w'igihugu hari imbere amata asumira ngo yari umujene w'umunyamuji kabisa yari umuntu ameze neza kabisa yego jene yuko twabonanye muramutsa yego twabura muri studio kwano yego mu nyuma rero urumva ntuzeye yo album iratindira sohoka ndayijana kuri televiziyo bica bihurira n'ibyo bintu turimwo niho rero waza wumva indirimbo bama bayivuza kenshi hari muri bijya bihe kugira barabe ko abantu muri bya bihe by'amagume bure Imana ishimwe urabona amagume yaragabanutse sico kimwe na kijya gihe warengana gato kumva havuga ibintu by'amabubu ubu nta bikihari rero kahise gategura kazoza nta wo kwijajara kuko ibintu byama bigenda bigaruka nta umenye ubwene bigenda kabisa bifuza ko byo bandanya ariko nuko amahoro yoboneka mu gihugu kabisa ngerageje kuraba bamwe mu banyicubahiro ndavuga bakuru b'ibihugu kera novuga ko barabashigikira nk'abaririmbyi bivanye n'ukuntu bafata umuziki wanyu bitandukanye n'uno munsi ndumva ko uwo bita Melchior mwaba muri kumwe muri ico gihe ataraba president amaze kuba president ho hari icyo yabafashije nk'aba artist aravuga ati abantu twarahurira kwa Afrika nova kumbure hagize ikintu ushiramwo kumbure kugira nongere kwitafari ku matafari ariko hari ico vyokongora muri make ntiyaze umwanya munini nta mwanya munini yarafise ico gihe yakora muri bank yakora muri bank yitwa Meridian Bank yakora muri Meridian Bank nta mwanya yarafise ari mu banki yazarengana gutyo yanje kuraba ivyo bintuze bya imwe ntuzeye kandi akavugana na Afrika nova natwe haramuramutsa turengana mbwa ntitwari tuzinanye ama mwanya uvuga ko yafashije ivyo muziki nibaza ko ntiharonse umwanya munini ntiharonse umwanya munini kuko nibaza ko ariko yifasha yaronka umwanya ukwiye nuko byagenze tugaruke mu mibereho y'abaririmbyi ba kera utugeranije kuraba imibereho y'abaririmbyi bubu n'abakera nibaza ko itandukanye muri vie prive yanyu abaririmbyi ba kera byari bimeze gute mu kibano mwafatwa gute n'abene gihugu urumva ico ni kibazo gikomeye cyane nurabe igihe twe twakura nta telefone yari ihari mu kwandikira umuntu mukundana wandikaga keke ukagota mu nzira magenda ugata mu nzira hakunda guca naye mugahurira mu misa wagata mu nzira hakunda guca nange ukamusanga mu misa urumva izi message twandika ku matelefone ubuzima bwaroroshe cyane kera rero urumva twari mu buzima butoroshe kandi bugo ariko imiziki yanyu yaragira ariko urumva twari dufise n'umwanya rero wo kwihambira ku kintu gishaka warafata umwanya ukwiye ukandika witonze kuko nta gihaba bucarimwo nibashaka n'ubukene nde bwari bwinshi cyane wakora kugira ngo uronke izina wakora kugira uronke amahera oya kera amafaranga ntiyari bwawe wakora ntiyari oya amahera nibashaka abana nakora mugabo nta gihaba bukinini nk'icubu hari igihaba bukinini kiri ku mafaranga kurusha kera kurusha kera hama rero umva kera byari bigoye za internet ntazari zihari n'amatelefone nakore ntayarahari n'abari bayafise barabo hejuru bakomeye cyane rero twebwe urumva nuko rero twashobora gufata umwanya wacu munini wo kwandika kandi ukandika ibintu uri kurabamwo si kugira abandi bandika ibintu batabamwo twebwe twandika ibintu kura wanditse indirimbo y'urukundo wandika indirimbo uri kurabamwo ugasanga ni true story exactly nuko wandika ibintu by'ukuri wabayemo ziriya ndirimbo za kera zurabe usanga ari ibintu by'ukuri mugabo izubu baragerageza kugira kwiyumvira ikintu ugasanga bakiyakiririmba hari naho usanga atari naco hari usanga atari naco indirimbo ugasanga ifise amajambo nk'atatu ikaba hit song cyane kubera yuko atabintu yabayemwo buze mumviriza nka zya ndirimbo zarimwe n'abantu ba kera uzosanga harimwo ibintu nk'iby'urukundo nk'akarorero byumvire nk'umuntu yitwa Shungura Pangrasi
yaracariho sinzi abakiriho bose je bisaba kubamba ugiye kumviriza nk'indirimbo ziwe z'urukundo kumva ko indirimbo wasanga yarafashe umwanya wo kwitonda mu ntango gushika arinde aheze indirimbo yiwe natwe nuko rero twabigenza twagira ati ibyo byose ugiye gutanga ubutumwa ntutanga ubutumwa bw'igice utanga ubutumwa bukwiye nuko rero byari bimeze nico gituma novuga nti bya kera n'ibyubu sico kimwe kuko ibihe si bimwe kandi nuko batahura nabubu kuko birukana umwanya turiko turavogerwa cane ni na internet turiko turavogerwa cane n'ibi bw'ubuhinga ngurukana bumenyi uburyo usanga abantu bose aribyo bahurumbira nta mwanya bafise wo kwicara ngo bitone bumvirize canke bitange baravye ivyo turimwo umwanya munini usanga atari no ngaha ari ngaha mugabo mutwe uri hanze ariko araba nk'indirimbo z'ingwe nabo hanze ariko twe twumviriza izindi twumviriza inanga twarumviriza ibicuba twumviriza indirimbo z'ingwe imbyino ugakuramo ijambo rimwe bikongeza bya byumviro byawe wari ufise kabisa yego kabisa ariko amwe mu makuru dufise aravuga ko umuziki w'u Burundi wigeze kuba uyoboye umuziki wose wo muri East Africa bivanye namwe bwe mwari ko murakora ndetse mwandika imiziki nyene iramba cyane rwose urumva kera uzorabe nk'abantu ba Africa Nova Misi wa Christophe Matata bajya bari ba kera ikana bakiriho baciza Sylvestre umva n'abantu barinde kera atorobeka ni bashaka bajya torobeka kabisa Mathias n'abantu baririmbye kera kandi baririmba bafise ingabirano impano burya ntukaje iyo udafise impano y'ikintu ntukacishukemwo ku ngufu kirakeneka kunanira rero bari abantu bafise impano rero barazikoreye ko kandi barashoboye kuko n'abatorobeka baragiye i Paris baraja mu bindi bihugu bitandukanye bari kuri programme y'igihugu bari mu mugwi ndangakaranga baja kugenda hanze bagiye baserukiye igihugu bagiye ibintu byabo umugabo bagenda bagiye ndibaza ko tuzokorana kuko n'ubusanzwe n'abarongo turaza kubigaruka kabisa yego urumva bagenda kuri programme y'igihugu kuko kije gihe hariho programme y'uko indirimbo zovuzwa mu Kirundi gitomoye hakaba n'umudiho w'ikirundi ikirundi kikakumva ni wari umushinge naco gituma igihugu cy'u Burundi cyari gifise karanga n'akanovera rero iyo ariko haraza ubu abantu bagira iyindi midiyo y'ikindi bindi bihugu ikaza itandukanye niyo ngaha bice bitera akavuyo no kuvuga ibintu kuko umuntu araza ati none ibintu by'Uburundi nibi n'umuntu yabashaka gufasha nk'umuntu muri ibyo mu Burundi avuga ati ujya mu narimbo ndembo z'ikirundi usanga ari mugoroti niyo ujya mu nzo mufasha gute ko umuntu ariko ararimba ibintu utajanye n'imico y'ikirundi numva nibyo hanini nkifuza yuko urwaruka ugendera mu makanda y'abantu ba kera kugira ngo igihugu cacu kigume gifise kakanovera kacu indirimbo zacu imico n'imigenzo ibandanye biriho n'abanyamahanga bazavuga ati numvise indirimbo y'umurundi numvise kuko ntayitiranye n'iyo kuko ugiye kuvuza uwo ni mudiho kugira muri Tanzania ari kama ni serengeri kama sengeri cyane uno musi mwarabanditsi beza ndetse no mu murabanditsi beza hogira umuntu aza kabitura akababaza ati mutama wacu Condo warakoze amateka ati bamfasha muri no projet nanjye nsohora umuziki niyo mwasohora ubwo bufasha yo bubonaho nukuri ndamuhaye ikaze naho umwanya ntafise umwanya munini gose ariko ndazi ko nobikora kandi namaze gufasha abatari bake namaze gufasha abashika batari bake sinone nuko bamwe baramaze no kuja hanze ibintu ufise ingabirano ntiwoyigumizamwo usangira n'abandi cyane cyane urwaruka rukiri ruto kuko bijya byo kwandika indirimbo si ugupfa kwandika uratangura ugasasira ukandike ibintu biza kuranga iyo ndirimbo umuntu akiyumva akumva ati umuntu ibyo atangiye kuririmba reka ndabyumviriza gukurikira
ukaca wumva rero agiye mu mpinyanyuro ya ndirimbo aranditse icyo ashaka kuvuga mu nyuma azabwira igihe aza guheraheza avuga icyiyumviro gikomeye cyane muhereza ko kijanye mugana ya ndirimbo urumva rero yandika mu bice bitatu nandi mushaka kwandika mu bice bitatu bwa mbere uyisikura ukavuga icyo wifuza hanyuma ico cyumviro cawe ukacagura mu nyuma ukagiheraheza ugisozera nibige mu gifaransa bita introduction développement na conclusion nuko bigenda kabisa ariko ari n'ukuntu abaririmbyi ba kera igifaransa cyari cyose ijana ku ijana aho kuno munsi bitandukanye na kera usanga abaririmbyi bazi ururimi ari bake cyane urumva kera urumva twarafise umwanya muto wo guta umwanya wari muto kuko kuva tugiye ku ishuri twaragiye turiga kandi programme ya kera sico kimwe niyo kera uwizo wa gatandatu ku gifaransa ari muri kugira ubwa mbere howe kugira utore kongo cyakibazo cyo mu wa gatandatu waba warakobotse baradubuye inshuro nka zingara wabaye umutama urumva hanyuma kuko urumva baraduha jendi bukango iki gitabo twakora mu cibiharuro cyitwa buruko ico gitabo cyari gitabo kigoye cyane cyarimo ubufinda amajana 8 ntibashobora kuja muri Kongo rutabufise mu mutwe cyangwa utabuzi gose ubuzi mu mutwe n'igifaransa rero hariho cyari gikomeye cyose n'igifaransa urumva kandi twigishwa n'abantu baciye ubwenge bafashe umwanya wo kwiga kandi bafise urukundo rwo kurondera kwigisha kandi abantu ntibari benshi urumva nk'akarorero kwiga mu yindi wibaze nk'abantu 100 bafata abantu 200 kugira ubutore ko nkuru bafata ibintu 200 mu bantu 100 ko 180 babananiwe baca bananirwa bakarindira umwaka uza bakongera bagakora naho rero ubwo buke bw'abantu baca batora ni nk'ujya ko maseminari ubona atora abantu bazi ubwenge akaba aribo bashira hamwe n'icyo gihe rero kugira urinde utora ukuntu ubwenge waba urafashe umwanya wo kwiga wafa gutora kabisa bituma rero abo sinovuga ngo nta gifaransa bazi barakizi mugabo biruka muri byinshi kandi indimi nyinshi na programme zarahindutse za kera ivyo navyo leta nibaza ko izobikorera kabisa sije no bijaho kumaze kabisa ego musanzwe murongoye ndagiti shira hamwe ego rira shira hamwe bagita guti cooperative Sovabe agashitsi ego kubera iki ryaje rikorerwamwe ibiki kubera ko nabonyemwo ririmwo abantu nyene babatama bakuze amateka muri no muziki bimeze gute kumbure mu bitugire mu buryo bwiyaguye bishobora kuritahura ko muri byo jambo make rigashira hamwe ryatanguye televiziyo y'igihugu yaratumye ko abaririmbyi batandukanye tutanazinanye duca duhurira kuri televiziyo y'igihugu hariho emission yitwa ni ikiganiro duterame cyitwa terama icyo kiganiro cyitwa terama batumye abaririmbyi benshi bavuye ruguru bavuye no mugabo mu ntara nyinshi zitandukanye yego duhurira kuri televiziyo tutanazinanye umuntu atazi nuko aza guhura n'uwundi utazi n'indirimbo ya mugenzi wawe navyo nzimva twarazumva nitarimo mwari muzi banyeneza twebwe niba bashaka bajya bose twahuye benshi twatuzi rero dushitse kuri televiziyo turaro umwanya baratubaza turayaga cyo turamenyana tumenyanye twavuyeho tugize ikintu bita ishira hamwe bace tugira koperative twavuze ati ibyo byose basha murabona yuko kugira tubonane biragoye bamwe bari ruguru abandi bari bujura nitwe tunazinanye kandi twoja hamwe twoshobora kugira ikintu gikomeye niyo rero twaciye tuja hamwe turategura amategeko atugenga turayashikako amamuntu turandika urutonde rw'abantu bose turi kumwe niho rero twaze turahamagara duhura tugahura uno munsi ejo tugasubira rero turatinda turashika ku kintu gikomeye aho twashoboye kugira iryo shirahamwe riremerwa n'amategeko yemerera amategeko rero tuja hamwe uti rero iciyumviro nyamukuru cari bari kugira dufashe abarindi bose bashobore
kuzosozera neza ubuzima bwabo na cyane cyane kubona ko abaririmbyi benshi bakora ibintu by'amateka ariko ntibibukwe kuko kutibukwa rero birababaza natwe byabatubabaza tukivuga yuko uwo muntu yaririmbye iyo ndirimbo yiwe kuba nibayimubahire kandi ntibyashoboka azatinda ronke n'umusaruro akora muri bya bintu byo yakoze rero mu gifaransa sokaba no kuvuga solidarité pour la valorisation des œuvres d'art urumva no kuvuga guha agaciro ibikorwa mvabwenge byakozwe n'abaririmbyi cyane ko harabo byatunze no harabo bitunze yego mugabo si ku rugero rwiza cyane kandi twimvira yuko abatama bakera turi kumwe n'abandi niyo bakura baje uno musi abakiri muto ejo azokura asazi azozaja muri iryo shirahamwe ryacu icyo tuhamagara ko baza tukaja hamwe tugateza imbere shirahamwe ryacu kabisa uno musi mwamukwije imyaka ingahe mfise imyaka yo shirahamwe riki turakwije imyaka ikiraba ine imyaka nabonye muja kumbure kubyibutso na cyane kujya kwibuka abitavye Imana muja kumva zabo ariko kandi ikintu nibagiye ikibazo kivuga giti kubera iki atagaragaye bano baririmbyi bariko barakora nka nouvelle generation mutari generation imwe tuvuge ko batabonye message ibagereyeho kumbure mwifadikanye nabo cyane igikorwa mwavuze ati tuze turagitegura twebwe twenyene abatama abantu twakoze kuva kera nibaza ko nobaza ko kubarira integuro ya kijya kintu kugira ugitahure neza kijya ugene catanguye n'iciyumviro cavuye kumwe mu baririmbyi ba kera atarenga ha mu Burundi yitwa Steven Sogo ndamubona aririmba indirimbo z'ikirundi cyane hama mu nyuma ico ciyumviro aca agishikiriza Christian Savye Christian Savye nawe akora kuri Isanganiro nawe acara turondera turavugana twumva iciyumviro n'iciza guca rero turagira inama ari amashirahamwe ane Hope Street yo kwa Steven Sogo aza Sova Bagashitsi ari Ndairongoye aza Savye Military Service irongowe na Christian Savye aza n'indi yitwa Gato Karakura ya Pisco Rugamba umuririmbyi akiri muto dingi ni uko amashirahamwe yaciye aja hamwe tuca turumvikana tuti umunsi twobigira n'ijyana tweza turabigira kuko mu kwezi kwa11 kwezi kwa Nyakanga abantu bibuka aberanda muri Ecclesia Gatolika natwe rero kandi cyacimiro cyuwo yazanye icyumviro yitwa Steven Sogo ari uko twobigira itariki zibiri amana tubona ivyo itariki na kibazo zihake duca turabigira rero ubwa mbere twaragiye hamwe turashobora kugira igice ca mbere niho twagiye rero tuja ku mpanda turasomesha imisa turaronga n'umwanya wo kuvuza igiteramo cyo kwibuka abacu Imana ico kintu ni ciza cyane kuko twese uno musi turiho ariko ejo tuzoba tutakiriho tukifuza ko ubwo rwari ko uravuga yuko twohamagarira bakavyitaba kuko nta muntu amenya ubuzima bw'ubwene bwose ejo no musi turi ngaha ejo soshobora kututarira kandi warabonye ko harimo n'abagwaruka rukiri ruto witavye tukaba nabone twabibukiye hamwe kabisa rero twifuza yuko ubwo gwaruka tubatumye ko bo kwitaba ari benshi yego baraje ujya munsi biko baratwitavye igice ca mbere baratwitavye n'igice ca kabiri baratwitavye cyane muga twifuza ko igice ca gatatu bo bari benshi gose kurusha kugira ngo twibuke dusabe nuko nabandi benshi batashobora akanya uza kugira twibuke abaririmbyi bacu bitavye Imana ni benshi cyane abaririmbyi bagiye naho ushobora kuba haruranga babaheze mugabo twashoboye kwandika nibajya twanditse ujya munsi mugabo bakaba ari abaserukiye abandi benshi bita kuko ntawo fata nk'abaririmbyi bashika amajana kandi bavugire rimwe nuko zo turavuga buke buke ku mwaka utaje kwibuka abaririmbyi bacu bitavye Imana kabisa ikibazo noce mbaza ni iki bivanye n'ikibazo ciza yambwiye ati jewe indirimbo yanje yaratwowe n'umuririmbyi bita Big Fizzo
arayiririmbagira remix atana kimwe nzi nuno munsi nta na kimwe ndamenya nuno munsi ntarandondera. Ikibazo yuko ibintu byanyu byo babirinzwe kumbore ntiyadukize uwundi muririmbyi nkuko nawe bavuze ati indirimbo yanjye yaraposizwe ku rundi rubuga atacu ndabiziko. Hoba hariho ugwego muri ko murategura kumbore uzokingira ivyanyu kubera ko uno munsi hari abaririmbyi ariko baraza ari bashasha nkuko Kiza yavuze ati indirimbo yanjye Big Fizzo yarayanditse arayishira ku rubuga rwiwe atana kimwe nzi. Hoba hariho ugwego ruko rubiga ivyo bintu kumbure izo ndirimbo zanyu za kera nizize zisubirwemo uno munsi zishigwe ku rubuga ataco mubiziko. Nibaza ico kibazo kirakomeye gose kubera ico kibazo ni ikibazo giteza kuvugwa na leta kuko leta ni ifise ubushobozi bwo guhana canke guhanura umuntu yagize ikosa. Tweco turashobora gutera kamo tukavuza induru ariko kugira ngo tuvuge yuko tugiye kugwana n'abantu ntavyo tuzokora mugabo igihambaye nuko dusanzwe tuzi yuko hariho ishira hamwe rijejwe gutunganiza abaririmbyi imwe bita OBD yafuze Burundi de of course. Ico rero kiriho nico cateza gufata iya mbere kugira ngo ikingire ibikorwa mvabwenge by'abaririmbyi bakoze. Rero batabikoze ikibazo niyo bakibazo. Rero twafise ishira hamwe ryacu yitwa Sova Bagashitsi. Kwico kintu ukivuze ngira ngo yabanje guhanuza mugabo niya twandikira nk'uko yoba afitanye ikibazo n'umuririmbyi runaka twoshobora kubimukurikira kuko turishira hamwe rikomeye kandi izwi n'amategeko twoshobora kubikira kandi tuzobikurikirana batangorana. Icyo basaba nuko abantu boreka kuza baravogera ibintu by'umuntu ataco bamuhaye cyangwa ataco bavuganye. Kizira kwihereza ikintu uciyitirire ugasanga mbere we kiriko kiraguteza imbere abandi ataco kirafashije. Cyane wakiruhiye wagikoreye agatinde agasaza mugabo hari uwundi ariko arumva yuko aronka umusaruro kandi wabikoze ataca ariko ikintu kibi cyane. Hari n'uwambwiye ati ngo kera ngo ntitubone ngo mwasohora imiziki myiza ngo byarabagora kuko byarabasafata umwanya muri ko murandika. Kwandika byari ibintu bigoye cyane je no kubara nk'indirimbo y'Ikondo umwe kugira rindi sohoka nayivugije nk'injiri cyane urumva ugasubiramo ejo bakagaruka ngo nubwo dusubire ugasubiramo bagahinyanyura ugasubira inshuri cyane barura rimwe kabiri urumva kamera indwi yose ugaruka kugira bumvirize neza ubugene bimwe bita makoro ubugene boyashira biyama muziki umwe ubugene bagenda barakurikira kugira umuziki uryoho umva ko batwara ingufu nyinshi cyane byatwara umwanya munini kandi byari ibintu bigoye cyane byasaba kwihangana. Ico kimwe n'ubu biroroshe uja muri studio uno munsi bakagufasha byose ugataha umuziki waheze bagasigara barakosora mu producer we wagiye kabisa. Ico nico si byiza kwiha ikintu ico nanjye sinogishigikira nyene ikintu mushikiye nkamwe muri aba batama twubaha ibaza yuko umuririmbyi yo bakwegera akakubwira ati gende iri muntu ikora remix nubo yo guhagafana uvuga ati tera imbere ndaguheza gize hanini aje akubakwa ari umuntu ari wamaze kubimbarira ari hanze hari umuntu yandikiye ari mu Faransa ariho nabandi bo ngaha bashika batatu abari nta kibazo mugabo ntimuhindura amajambo Guma ari kujya nyene kuko je ndafise igituma nayiririmba niba hindukaza gushiramo ibindi izo biti akanovera nikaye nta kibazo kwegereye mukavugana mugabo kamuha ukamara ati je byo nifuza ni ibyo bavyiza gose kurusha yuko umuntu yiha akagenda akagira ibyo ashaka nibashaka akayivuza gutayivugije usanga umengira ataye nakakanovera yari ifise nico nifuza yuko abantu bashaka gusubiramo indirimbo y'umuntu ko mwegera ukavugana kwemereye bikagenda neza kwankiye kabihagarika ntabwo kwihangana kabisa. Ishyiramo ryanyu muri ko mutegura iki mutegekanye iki n'icya kintu musaba abakunzi ba Star TV muri kano kanya bariko baradukurikirana muri make ishyirahamwe ryacu turiko turategura ziko ni ishyirahamwe ririmo abarindi ba kera bahuye babatama turiko turategura umunoni ugira kabiri. Umunoni twaragize umunoni wa mbere twawugize kwa anuka kwa Jeze yajya impano ya katedrale ndabona wari igice cya mbere
ubu tuzogira igice kigira kabiri aho tuzogira uwo munoni kugira ngo urwaruka ruriko rurakora ruririmba baje hamwe n'abatama kugira ngo ibibazo bimwe byo gutinyana bigabanuke tububahure kandi ndavyibuka ico gihe mwari mwatumiye Stanishi D1 dego y'abagene bari bito ko baserukiye urwaruka n'ubu tuzogira nk'uko turiko dutumira abandi n'abageni tuzoshobora tubatumire hama tuje hamwe duteze imbere imico kama y'Uburundi cyane cyane ko umunoni twifuza ko abantu boba umunoni yo kuba gutya mufatanya bamwe ubu nta kuvuga ngo hariho ngurwaruka hariho ngurutama kuko twoje hamwe tukateza imbere ico dushoboye guhanura tukahanura ari cyo baduhanura bakaduhanura kuko naho dukuze tuguma dukenera abakiri bato kabisa mudiho n'ibindi tukarabwira twokorera hamwe kugira ngo akaranga k'igihugu kenshi nama niyumvira ati none kubera iki muri bamwe bwe novuga yuko mwaboneye izuba bamwe usanga benshi bazi kuvuza ama instrument ariko wagenda muri aba buno munsi ugasanga ziri instrument novuga yuko ari iziwacu kama nyene wa mudiho w'iwacu kama ugasanga abajene bo ntabwo bariko barawuvuza buno ho kugwa iki ku buryo aba bajene buno munsi nabo bakora bavuga ati nanjye novuze inanga novuze umuduri urabona bizoroha cyangwa ubona aho koguki kugira kumbure ibibazo bikomeye cyane umunyabwenge kenda gushimira kumva ikibazo cya mbere nuko hajya kera abo babona baririmbisha imiduri bicurangisho kavukire avugisha ibyuma byo hanze hariho amashuri y'amaseminari abantu b'ibyo maseminari barabigisha ibintu by'indirimbo abo rero barashoboye gufasha abantu benshi ugaruka rwinshi ibibazo bacandura muri Sirige mu Nkurengo kuri Don Bosco hariho ba Baby John barigana hariho Banikiza David nabo barahantu nyene abantu bose ba Kirundo Gerard abantu bose uzi uko baririmbye kera Banikiza David urumva n'abantu bakuriye barugera Inyange ari Afrika Nova barahantu bakuriye kuko nushobora kuja kuririmba hakugira nko muri interne ugasanga hariho ibintu kuruzi nkaje namenye guhata ibijumbo kwera interne bijya rero kubera abantu bigana b'abantu ari bamwe barafashanya uzi ikintu yagifasha uwo bijya bintu rero nifuza ko n'ubu byosubira leta ibikorere ko ishiriho programme ifasha kwaruka kugira rukure rufise kazoza kuko ibintu by'umuzika ni ishyirahamwe rikomeye ni entreprise ibi yashobora gutanga akazi urabe ko mu bindi bihugu abantu baririmbye baritunze kandi batunze imiryango yabo hari n'abatunze kurusha abandi no kwicarana je murambona abaririmbyi bamwe bateye imbere kwicarana no mu president w'igihugu kanaka biba biroroshe cyane kuvugana guca bikicarana n'umwuga udasuzuguritse iwacu mu misezi barawusuzuguritse n'umwuga utuma umuntu atera imbere amenyekana mbere agashobora no kwitunga no gutunga umuryango wiwe urumva ariko ari umwuga mwiza rero nibaza ko leta yoshira mu buryo bukwiye kugira ngo urwaruka rukura ruronke ibyo rukora ufite impano yo kuririmba bizemuteza imbere kabisa umuntu afite impano yo kuvuza bizemuteza imbere kuko bose bafite impano imwe hari abafite impano yo kuvuza hari abafite impano yo kuririmba abo bose rero bashireho ibigo byigisha bya leta bishobora guteza imbere abaririmba bashireho ibigo ndangakaranga byotuma abantu basubira kwiga bijya bikoresho bya kera ari nanga ari umuduri ari kende ndazi ko urwaruka rwinshi batafise aho bashobora kubyigira icyo gihe rero leta yobishyiramo inguvu byotuma umuziki utera imbere na cyane cyane akaranga agatera imbere nk'uko kari kameze kera byotuma igihugu kimenyekana n'umudiho w'ikirundi ugatera imbere abantu bakakatwitiranya n'ikindi gihugu kuko turafise umuziki wacu kama umuziki uryoshe indirimbo ziryoshe imbyino ziryoshe ibyo byose rero byose wumva ibintu byiza cyane ikintu novuga yuko mwari muzi nk'abaririmbyi ba kera uburyo ibindi bihugu reka dufate ibihugu bibanyi bya hagufi byumvise umuririmbyi wo mu Burundi byaca bigira ubwoba ikintu bari babazi ko dokaritse hamwe bavuga ati abarundi ahantu icya mbere
bari bazi ko nuko zaba ari indirimbo zanditse neza. Icya kabiri wari umudiho w'ikirundi uranga akaranga k'ikirundi urumva. Kandi ikindi cya kabiri naho bari abantu bisoneye bafise indero sico kimwe ngira ngo n'ubakorokora usanga ibyo byose byari hamwe. Ugiye kuraba utora nk'abajya amabano kera agiye kuvuza amabano y'inka urumva kandi bararirimba cyane cyane ku bintu byerekeye imico n'imigenzo y'abarundi bahereye no ku byo uburundi bufise inka no mu kibano ubwene abantu bari babanye urumva nk'ubu yaririmba amabano y'inka yari ikintu gikomeye cyane. Amabano y'inka no kuvuga ndabibona mugabo wo kuza amabano umuntu ubwira wumva amabano ushobora kumenya n'icyo ubu benshi ntavyo bazi n'igicaniro ngiye no kuba nakisi igicaniro ari n'abatabizi cyane warakoze cyane kuko narazi ko twabiteye kabisa. Numvise ico risigura ndavuga ati nyene nkwiye kuri iki kiganiro cyane ni igicaniro kubera yuko hariho byinshi abantu bazoza baramenyera batari bazi ngwaruka rukora bazo bamenye ibyo ari byo by'amabano yari nk'ifise amahembe ateze neza kabisa. Ibyo byose rero byaca bituma umuntu ayumvise yaca yumva kanovera kandi ibintu ziryoshe kandi bazi ko abarundi bazi kuririmba cyane gose. Bakunze kuvuga ati urukwavu rurakura rukonka umwana. Kuri uno munsi muri famille yacu ndohoba hariho umwe mu bana bawe yoba yaronse impano yawe uno munsi yoba ari umunyamuziki cyangwa ibyo babishika nubwo ho bari muri eglise cyangwa kanaka kumbure yoba afise impano muri zimwe wari ufise kera. Jewe mfise abana batatu muri abo batatu babiri bari ngahe Bujumbura muri abo babiri bose n'abaririmvyi umwe ari Keni ari mu bintu by'indangamico ari mu makurebe murambona ama live y'abari bakoresha ibintu bya kera no mukwereka bucumenya kuko arija mu biteramo byinshi arakunda karanga bose cyane. Nicyo cyanavuze ati urukwavu rurakura rukonka umwana ni kuri yarantoye ndafise n'undi amukurikira nawe arakunda kwandika afise indirimbo nyinshi yanditse n'umwanditsi mwiza yanditse indirimbo nyinshi kandi akaziririmba wumva ukabona ko ajanwa n'akantu ko gushaka kuririmba. Ndiko ndategura ubwene kugira ikintu turi kumwe kugira mbanze ndamufashe mugarukana kace ndamufashe bya mbere indirimbo za mbere bitaba kujya gutangura ifamu ga faire le premier pas biragoye amanda ariko yoshaka kuduga wowe navuze ibyo n'akaranga icyo n'akaranga we urumva aramaze kuja kure yego arazi rwose kandi yarabishoboye kandi arabikunda kabisa. Jewe ntatebye numva no gushimira navuze ati ko ari usanzwe uri umurongozi aho umurongoye bose nibaza ko tuzogenda turaganira kumbure tugende turumva amakariyeri yabo uburyo yagenze kuko ibi birafasha babajene buno munsi bariko barakora umuziki bigatuma na babantu bumvi twera ko jewe nanje numva indirimbo hari uwantangaje hari abamwita gute hari umupapa araho no gutambatamba igihe twari ku mutwenzi na ni Baki John oya utama yarafise amadrink kwari kumwe muri eglise oya pano rya nani ndamwibagiye torobe oya pana torobe yaririmbye tugise ubwa nyuma ku mutwenzi aba mu gihosha aba mu nyana nyene anakre vuze ikintu oya aba mu gihosha yitwa nuwego Filipo ujya ndirimbo nakuze ndayikunda kwera ko mama na papa bararirimba nta kintu cyane naramubonye ariko araririmba ndakura amosozi kavuga ati ubu n'umutama yaririmbye indirimbo ukavuga ati wow ujya rero twahuriye biraboneka ko akiri umujene yatamba cyane gose ndabishoboye uracisha mu tuyatuntu yatambiye hajya urumva ujyanye afise ijya ndirimbo mugabo kera bavuga ko barabashatsa ngendo mugabo ubu nyene yitwa ko baserukira rimwe na rimwe ijya ndirimbo gani we yandi sinzi uzomubaza tuzokorana nabajya abandi ba mama baririmba ikirundi batamba bari bose tuzokorana ufata programme wavugisha kabisa rero ijya ndirimbo rero nta cicu urukundo nk'amafaranga nta cicu urukundo ijya ndirimbo ni indirimbo iryoshe na Jennifer ifise mushikanje mukuru
yari yumva kwiradiyo agaca aryoherwa rero je nkaja kumuraba nubwire yaryohewe nkamaze kumva n'ukuntu ivugije hari n'ibintu by'amaraso byavuga ariko ikintu wakubita bavuga ngo pam pam urumva rero iyo ndirimbo ni ukuri ni indirimbo nziza itazokweza uburyohe muzomutumira aze kubyiza tuzokorana kabisa kandi turi kumwe ni benshi bagiye benshi tubona n'abandi twashoboye kubona bitwa ba Munyare bari ruguru n'abandi bazoshobora kuzangira ntitwagira umuntu oya je ninashika uko nzoza ndaduga ruguru nzokubwira ati ndimo ntari nta muririmbyi wa kera uziyo umume dukorana cyane yego n'ukuri ibyo tuzobikora tuzogufasha kuko ni benshi bari ruguru abo dukorana bari mu zacu bitoki abari Gitega abari mu Kirundo aho ngiye nzoza ndakubwira kabisa je numva no bashimira kwanza ku mwanya mwashoboye kumpereza kubera ko muri abantu bakuru turababona tukavuga ati papa kubera ko umuvyasa n'ubundi eko na mwaduhereje no mwanya mukicara mu bwa Star TV icambere no bavugira ni merci beaucoup kandi Imana ibahezagire cyane mubahwe gose murakoze cyane Star Boy dushikanire ibyumviro byacu kure turazi ko uko kure cyane murakoze n'abariko baratwumviriza bose turabakenguruka bana bari muri association bose yego mugira amahoro kabisa Imana ibandanye duhezagira twese murakoze kabisa amazina yanjye ni Star Boy the Ship ikicyari kiganiro igicaniro narababwiye ko nzoza ndabazanira umuntu umwe dukorana ni kugira gwagwaruka rukora no munsi rumenya ati mbega abakoze kera bakoze gute mbega amakariri yabo yarameze gute kugira ibya kera bimwe tubigarukane kugira bigaruke kumbure ibintu shobora kugenda neza cyane Imana ibahezagire cyane thank you so much mwakoze kubana natwe ino video yihereza abandi kumbure bashore kwiga byinshi bitandukanye turagiye turavuga muri ino video cyangwa muri kino kiganiro Imana ibahezagire cyane merci beaucoup murakoze